Kazoza FM, be your own boss. uri umutabazi niyo ndirimbo dutanguranye n'ikiganiro cacu c'uyu munsi. Ikiganiro ni Frombu radio ni Kazoza FM isamirana kwijana gatatu n'ibice bitatu nkuko nayimeje kubibabwira yuko no munsi twatewe iteka twongeye gutegwa iteka no kugira umutumire mu kiganiro cacu. Reka tumuhe umwanya aza atuyagire kuvyaje kutuyagira. Reka tumwakire cane, turakwakiriye mushitsi wacu. Murakoze. Mumeze neza? Yego. Mwitwa bande? Nitwa Doyeuse Francine. Nkaba ndi consultante indépendante muri IRK Group. Nk'abantu bakora twumviriza bumvise IRK Group niki ifasha iki? IRK Group ni ishirahamwe rijejwe gutanga ubumenyi bwimbitse mu bijyanye na cyane cyane ibisata by'uburimyi, ubworozi, gutunganya ibidukikije n'iterambere rirama, icyo twita développement durable. Byose biri mu iterambere rirama ryo mu gihugu. Nivyo dukorako, tutanga ubumenyi, amaformation mu gifaransa. Mutanga ubumenyi, ndavyumva yuko mutanga ubumenyi. Mbega nk'umuntu akeneye yuko nk'umurimyi par exemple akeneye yuko umurima wiwe ujamwo ivyimburwa vyinshi, mumufasha gute? N'ubumenyi gusa canke muramwereka n'izindi strategie ashobora gukoresha kugira ngo ashobore kugira umwimbu mwinshi? Urakoze ku kibazo mbagije. Abarimyi turabafasha, turabaha inyigisho turabiye ku birima bafise ibyo boshobora gutera, kuko ibintu byose ntibabitera ahantu hose, biravana n'umurima afise. Tukamuha rero inyigisho turabiye ku murima ibyo ashobora gutera. Hama ikindi naco, non seulement iyo formation turamwakompanya, no kuvuga turamushigikira, tukakurikirana tukaraba ngene umurima wagenze. Apart izo formation turanamuherekeza gushika wenyene abone yuko yimbuye. Yego. Mbega mwishiramwe ryanyu mufasha abarimyi gusa? Oya, ntidufasha abarimyi gusa, nukubera mwari mumbagije ikibazo cerekeye uburimyi, ariko turatanga n'amaformation canke inyigisho zimbitse mu ma organisation, mu ma ONG locale, kandi tugakora n'imigambi y'abantu donc aba commerçant, abantu basanzwe turabafasha mu gukora imigambi byo bitwa business plan, kandi tukajyana consultance. Ego nuvume ngo nabaye interesse cyane ku kintu c'uburimyi. Mwatubwiye yuko abarimyi mubafasha mugashika, sinzi ko mushika no ku mirima yabo mukaraba ukuntu umurima wabo umeze. Ego mbega nk'umuntu aje abitura akababwira ati jewe umurima wanje nta kintu na kimwe kiwumeramwo, nta bigori, nta biharage, nta myumbati, ntaki, nkamwe aje abitura nk'uko akababwira nk'ivyo mumufasha gute? Turashika ku murima wiwe nk'uko bivuze, tukiga isi ndimwa uko imeze, cyo twitwa étude du sol, kugira tumenye impamvu atoba ashobora kuba bitera, ariko kubera isi itashobora kuvyakira. Isi rumva biravana naho uri kurarima, rumva tuca tumuhanura agatera ikindi, tubanje kwiga iyo si ndimwa ahiri. Ego reka mugenzi wacu raja tunga tudugiza akarimbo gatoya cyo tugaruka twacaye kumwe n'umushitsi wacu uyu munsi. Mwamumvise ni Francine, ase ishamwe gitwa IRK. Turacabana tuganira nawe mu kanya, turagarutse muri studio. Ikiganiro ni Frombu kuri radio Kazoza FM. Murumva yuko tukiri kumwe n'umutumire wacu, turacabana tumubaza byinshi cyane kuvyerekeye IRK. Watwiganiye ibyo mumaze, ibyo mukora, ariko ntiwatubwiye IRK mbega niki? Ego murakoze. IRK kivuye muri irakoze. Irakoze group. Irakoze ni Imana irakoze. Ni izina ry'umuntu cyane izina ry'umushefu? Ni izina yasiryo umushefu, yari kunze uko nyene. Yavutse ryari? Yavutse mu 2021.
yego mu burimyi n'ubworozi mukora iki? mu burimyi n'ubworozi Ah, nababwiye yuko dutanga inyigisho inyigisho ngene abantu borima kijambere bakorora kijambere. Hama ikindi naco turagira turigisha abantu ngene bagwiza imbuto kugwiza imbuto nakare murazi yuko uyu mwaka n'umwaka w'uburimyi ego aha mu Burundi urumva ni naco gituma twiyumviriye kugira ico ciyumviro cyo kwigisha abantu rero ngene bakwiye kugwiza imbuto kandi tukadandaza turadandaza nizo mbuto turazidandaza yego. Hama ikindi naco turagira icyo bitwa fabrication de fertilisants kubera murazi yuko nkuko ari wambajije ngo myumbati rumva utegerezo gushiramo ifumbire ego, donc nivyo birimo mu ma objectif twihaye yo gukora cyane umwavu w'ikizungu wotuma umwimbu wongerekana ahi Burundi kuko icivugo ni iterambere rirama iterambere rirama kuri bose donc twiyumviriye abarimyi n'aborozi kuko ngaha mu Burundi nibo dusanzwe dufise ego ndumva umaze kutwiganira byinshi batubwiye ko mukora n'ifumbire mugakora novuga imbuto ego. None mwoba mukorera he ku bantu bakora bakurikirana babakeneye bo basanga he? Ego murakoze dukorera mu Kinindo niho hari bureau yacu mu Kinindo avenue mu Migwa numero 21. Aha basubiriramwo quartier Kinindo ego avenue mu Migwa numero 21. Ego avenue mu Migwa numero 21. Hari umuntu akeneye nko kubarondera aciye kuri telefone byo bigenza gute? Arashobora kwakura kuri 71 amajana 995 ubusa 74 ubusa 74. Mbega iyo fumbire mukora muyigurisha kuri bose canke muyigurisha ku bakiriya banyu gusa? Oya tuyigurisha kuduhamagaye akayikenera ego byo bavyiza usubiriyemwe ariko yadukurikirana aho mukorera ndetse n'akanimero ka telefone. Ego ni quartier Kinindo avenue mu Migwa numero 21 inomero 21 telefone ni 71 amajana 995 ubusa 74. Ego reka tugushimire cyane Francine kubona washoboye kuzuka twiganira byinshi kuri IRK group. Nibaza yuko abantu bavyumvise. Kazoza FM, be your own boss.